Amana abana tuganira ndabakumva imyaka yose ni myinshi vraiment yibuke ko ndise uko yovyo bigira kose uko yomera kose yibuke ko bajya bana ari gwanje nije se wabo je nabavyaye ubwivyo uko yobigenza kose ntaco yohinduramwe ashobora kunyima ngo ntituganire nabariko nta kintu bizohindura kuri bajya bana nzoguma ndise wabo nta wundi se azoza babera se atari wabavyaye niwe biva ko kugira ntuvugane n'abana je ndizera ko ari we biva ko kubera none umuntu nk'ubu se shobora kumutelefone amaze kuza Brisbane kangahe azanye n'abana simye ko baje no kuza so nepa mu misi heze yarige ku bukwe bwa brother wawe ntiyaje narigeze menyaho none wumva umuntu atagomba kuguha communication ikwiye how is that my friend nuko bitegeza kugenda mana uko nyene how is that my friend abana bazi yuko ngo abana twashobora guhura nabo ntibanyiyumvemwo abana kwanza ntibakwiyumvamo so ubu umuvyeyi nyabaki ushobora unataka kujenga majungu you know ntuzeye inzigo kugwanko hagati y'abana n'umuvyeyi hagati inzigo mu bana ku muvyeyi abakunzi ba JTV reka twongere tubaramutsa aho muherereye hose mu mihinga mu murimwo mu bihugu murimwo mu ntara ahantu hari hose muherereye reka twongere tubaramutse tubipfuriza umwaka mushasha wa 2022 uzubabera umwaka mwiza uzubabera umwaka w'ivyishimo umwaka w'ibihezagiro nkuko rero musanzwe mumenyereye twongere turamugarukana kandi namuramumenyereye ni we kuri TV zanyu kuri JTV online ubu yaramaze kuba wo mu rugo nta byo guza turavuga ngo umushitsi we yawe no mu rugo n'umunsi kwa twashatse kuganira ku bintu fulani mbere yuko tumwakira John umeze neza ya ndashima vraiment ndashima nawe urabona ko ibintu atari bibi ego uba wibereye mu office yawe nanibere mu office ndiko ndikora udukorwa two hirya no hino none nawe urabona ubwo urananteye kandi mu byo kuzuraza uda telefone nene abantu twibere mu buzi ndashima vraiment ndashima kweli ndaha hano nibera mena hano nibere muhira turi mu rugo kwa John niho namuteye kubone namuronde ndamubona ndavuga ati reka ndamugire surprise ngize ni match ndamusanga no mu rugo yibere kuri office yiwe banibere ngaha vraiment kuno musi ntiwagiye gusenga se kari Sunday n'umunsi kaciyemwo kweri sinagiye ko byari byafuraranye nuko mfise ibikorwa vyinshi hano nta wundi musi nari kuronka kandi uraziko ntangura akazi mu kanya mu masaha imbere so nka twe dukora mu ijoro umwanya watugora cyane gose ibyo nico gituma ntivyakunze kweri navyokunze kujya no ku rusengero yego ariko byari kugenda kose mane ujya gusenga ni mane utegeza kurondera umwanya kaja gusenga ya gusenga nivyo ndabishikira cyane kabisa vraiment nk'umukristo gusenga nk'izina mu Kristo gusiba ku munsi wa Mungu vraiment ntabwo biboneka neza ariko kandi niba ni vya bindi nyene usanga hari umuntu yigeze kubona akantu kamwe umuntu akoresha ikiganiro undi mu pastor wumvye yamubaza ati mbega wewe ati nk'umupasiteri nkuko uri umupasiteri umukozi w'Imana ati wewe woshobora kuja ku mupfumu ati nk'ubu hari ikintu cyo kuja ku mupfumu ugikora yamwishuye ati jewe vraiment sinza nidondora ati cyambere cyo nzi nuko ndi umuntu ati nta kibi na kimwe ntashobora gukora kandi nta ciza na kimwe ntashobora gukora kono namba inyama ariko yobagiye ku mupfumu azi yuko urumva mu bisanzwe n'umuntu so nta kibazo ashobora gukora satani ashobora kumutera agakora icyaha lakini yaritahuye habiragora nanje rero urabona n'umusikere kansimvye ntivyashitse sinagiye amakuru nanse kubivuga amakuru numva yuko nawe nyene gusenga nyene bitakikurimo oya abantu babo mugabo nuko nyene abantu nuko nyene urabizi iyo bamaze kubona ati umuntu hari ukuntu asigaye atonda baca bavyifatamwe kundi usigusiba rimwe na rimwe urumva gakiza kaba abantu nuko bakubona buri munsi kwa Mungu utonda ku rusengero usibye no munsi numwe wa Mungu basi ibintu bironekaye bavuga ati wa muntu yakorotse yasubiye inyuma none eske umuntu se ntashikirwa n'ingorane umuntu ashobora kugwara umuntu ashobora kugira turi abantu ibintu nk'ivyo birashika ntibisuka yuko umuntu ngo atagura atabonetse kwa Mungu gusenga ngo yasubiye inyuma kandi ivyo bintu rero vraiment ntibiza bisandinga neza ku bantu
nka twebwe kuko ntushobora kumbwira ko nasibye kwa Mungu nasubiye inyuma gute unzi gute uranze so byashitse sinagiye kandi ariko nta ngorane no kundi wa Mungu uzogenda vraiment ndizera ko byose ari sawa mbe nyene John oui iyo uri nko mu rugo atana kimuri murakorana ibi bintu ukunda gukora iyo uri nko mu rugo jewe atakaza ufise ni cyo kintu ukunda gukora ntabwo nzambura akazi wangu ntabwo nzambura akazi vraiment mwanya wose ndanifite akazi ntari ku kazi kanje gasanzwe ka usual mba nibere ngaha ntari ngaha naho mba ndiko ndirondera utuntu tu investment mba ndiko ndikora utuntu tu investment hirya na hino kila kantu kanzana n'ifaranga je mba ndi urumva mba ndiko nibere mu bisanzwe ndi mu business underground business ariko niko bitangura ibintu bitangura buke mpaka okay so mba ndiko ndishugurisha n'utundi dukorwa fran nyene twiwanje as personal ikiganiro twakoze ikiganiro twakoze mu ndwi iheze cyarazanye ibibazo cyarazanye hari abantu bavuze navuze nabi oya ntiwavuze nabi ariko nyene abantu ntuzi ko abantu bo ngaha iyo uvuze ikintu ukavuga ku kintu baca batangura kukuvuga nabi comment amakomenti atameze neza je nka jewe rero ndungikira muri inbox barabindungikira bati ibintu mwakoze sivyo ati ibintu sivyo je narababwiye none ibintu twavuze hari umuntu twavuze izina kuri kusha mwiyumvira kanaka abantu bakwitwa hasi n'amaskuta sibeshi kuri kibaca badoma kurya muntu umva rero ikiganiro barabatutse hari abantu benshi ndakubwira jewe ivyo bintu kwanza numva yuko menga sinobigaya cyane kuko burya kugira ngo umuntu avugwe canke avugwe uko yovuga kose kwaba ari kubi ko bari kwiza hari impamvu baba bamuvuga so natwe kandi ivyo nivyo duca intege ngo turi gukora ivyo akazi kacu tuba turimwo gukora ivyo tujeje gukora abantu baba commenting ni ngombwa ivyo bintu bibeho kuko hari abazoza bavuga neza basupportinga n'abandi bazoza bagomba kugupushinga down so ivyo bibaho so ivyo nivyo duca intege ngo abantu batuvuze nabi canke bimeze uko no ico tujeje tugize ico dukora nitwo tugize kandi byumva bibarirwa benshi bikumva bene so urumva ngaho muri ico gihe nta kwebwe nta ivyo ntibituraba obviously ivyo ntibyo turaba kutuvuga nabi wewe nk'utuvuga nabi wewe urumva nturi kumwe nawe turi ku murongo umwe wacha tumukatinga ngo turi ku murongo umwe twe tubandanya n'abadushigikira tukabandanya n'ivyo turimwo tukakazi kacu kagasonga imbere nta bindi nayabo niko biri ntibazobura nta kintu kizoza uroza ukora gishimwe na bose nivyo vyovyo samprusa aroza 8% bavuga yes indi 20% igushire down so niko bimeze men ikindi wa kiganiro tugeze gukorana uvuga ku byereke ku buzima bwawe bwa the past your life the past life wari fitane n'undi muntu mwari kumwe niyo mpamvu no musi nashaza kukuganiriza ko nararecevinze iko from nyene uwo mwari kumwe ubwa mbere icyambere cyo aravuga yuko akudaya cyo ni cyambere ese aravuga yuko ngo wagenda kunywa mu mafaranga yiwe ukagenda kwanywera so bisobanura ko akudaya wanze kumwishura cyo kintu nicyo kivuga kwiki ariko ndakubaze be urubatse jewe chemfite ndubatse ntangora none bisigura yuko ivyo ukora ryubu uzoza kubiriha mu nyuma nk'ubu twovuga ibintu kagina nabi uzoza kubiriha mu nyuma birashika wewe ko akaba yaravuga ati muko tutandukanye n'uyu muntu ibyo yandire byose azovyishura kuriwe kurande gwiwe none ni byose hari amafaranga waramuguranye ugenda kwa no mugurana ho sayi wanje ntiyarayi wanje yarayi wanje none ibintu vy'umuryango byagenze kutegera avuge yuko hari amafaranga jewe sindiko natahura y'ibintu biko birava niyo biko biraja kuko sinumva ukuntu umugore mwarabanye kwita umugabo wiwe nawe akamwita umugore wiwe hanyuma byaza kwanka mu nyuma akaza kubwira abantu cyangwa kuvuga ngo arakudaya amahera bije gute mwari mubanye gute mwari gute
jewe hubo urazo mpamvu ushaka wewe nimba muganira mwari mubanye gute none mwari mubanye se umukore ku kintu cyangwa akuguranya amafaranga cyangwa mugura amafaranga ategeza kwishura birashika nkaba nari umukene ico gihe ntari mfise akazi ntakora akabari ya providing ambwa ntibyo cyari sigura nkora ngo yala muri ico gihe vyari bimeze uko je nari meze kujya ngo kwera ya providing ngo andaya mahera none sindacumva uramubaza we nimba muganira mumbariza ati ayo mahera umudayi ati ayo mahera umudayi imyaka yose yeze 10 utaramutelefona ngo mwishuze namahanya bakibi byaje gute bayamuguranye ryari biri gute se agusigurire neza ko sigura gitaho nyene mubaza je ni mpamvu ndimo ndakuba je barambye nanje ndagutumye kuko yatumye wewe siko ndakubaza je ndakubwiye ati yarantumye umusubizo twiwe ni amafaranga yose wariye oya nimba ari imfashanyo je abantu je bantangaza nimba ari n'imfashanyo karondera mu zindi nzira navuga tumufasha kuko sindavyumva vraiment ndabashobora ndamufasha gusicagiye ko yasize sikomeze ibintu bimeze neza navuga ati antelefone tuganira ambwira ati nukuri uraza ntitwabanye nabi ego naho byashitse bikamera kuri sawa birangoye ariko kuvuga ngo anyishuza amahera gute bije gutawe aya mafaranga wanywereye nanywereye inzoga okay na ndubikire pay ya diyo ndayamuhe nangahe yarakubwiye nangahe oya ibyo bintu rimwe bw'umutegeza kuja hamwe mukabivugana hayama none nta telefone none ko atarantefona ngo anyishuza amahera yiwe akaza kugutuma wewe imyaka yose heze namahera nyabaki wosanga yabuze inamba gute abantu bazinzi John hari umuntu abona inamba ya John cyonzi cyo inzi yuko je yantumye yuko umufitiye amafaranga yanywereye hanyuma teza kuzomwishura acarambwira ati jewe rero ibi bintu ntaco no bivuga ko cyane kirenze kuko sindiko ndumva yo ibintu biko birava canke yuko biraca genda wongere mu telefone umubaze neza ati John yantumye ataya mahera kuramwishyuza ntazi icyo uri kuramwishyuza ntazi icyo yoba yarariye ntazi ko yakuguranye niyibuka ati vumwibutsa cyayo mahera byavuye ko basi ngo yaguhe ugenda kugura inzoga n'amafaranga yakuguriramo inzoga yose yangura inzoga kanga urabaza twamugura inzoga kanga John no just ntasanangi nari mfise je ntasanangi nari mfise nakore kugira ngo amahera yasanangi yanje ntasorora inzoga je nashaka kunywa nari sororera kimba hari amafaranga wowe warariye cyangwa hari amafaranga wonyene wowe waramuguranye cyangwa ukaba warayibagiwe ni wibuke tekereze neza je nakubwiye nimba nifashanya harondera nareke guca hirya no hino abivuge neza anifashanye neza ndamufashe nyene mu nzira nziza ariko agere kuvuga ngo je ngo landa amahera nta kuntu ndavyumva sindabitahura nta kuntu umugore iwe wajeje twabanye zamubwira ngo landa amahera gute nari umugabo kaki yari umugore kaki birashika abantu gutandukanye aravyumva harakuntu mwe babiri mwaravuga ati je ni naguhereza amafaranga yiwanje uteza kuzoyansubiza iyo ivyo rero twari kubishira muri contrat nkabimenya tukabana ndabimenya nkavuga ati nkamenya ati ninajyamera y'umugore wanje nzoyishura mukazoza mugano na kimwe cyari kihaje nanze ko ndajya ivyo wanje by'umuryango none bubije kuba ingurane none umva je no byifata mu gute ikindi akavuga ati benda kivuge mananje ko kiza kungora ko kirava gitera ingorane nakivuga ikindi ari gitera ingorane kirava kizana ingorane jewe byo nisinze ko arabikura vraiment cyava kizana ingorane kino nagomba mvuga reka nakireke gusa ikindi aravuga yuko utamurishe muzogenda muri court nabyo nyene uvuga ati byo kuja muri court urambwira ati nakaraheruka ikoti muri kumwe mperuka ikoti tukiri kumwe atarabikumbuye ati ibyo muhana amahirwe yo kongera gusura mu gahura none jewe nimba aramahera ndayi arazon telefone ayanyishuza bino bintu byose ho byavuye ni cya kiganiro wakora uvuga yuko iyo wanyweye inzoga mu rugo nta service waronka mu rugo z'umugore niyo ntandaro byose naho byavuye aravuga ati noti John ari marambeshera kwanza yaravuze ati wari murango ngo waramubesheye yuko bijya bintu ngatigeza ngabikora yuko wanyweye mu rugo cyangwa ukanywa inzoga yarakora kiri cyose nk'umugore none cyamukuye mu rubone giki ariko we wavuze yuko ngiyo wanyweye inzoga ngo nta service waronka z'umugore irakinyene uva ku mugore akakugaburira akamesa nk'impuzu biki ibyo bintu wavuze yuko bitaboneka arakini bakavuga yuko John ari marabesha ahubwo nasubize inyuma imindi yiyumvire neza yibuke
ko nabana nabesha canke ntabesha ati John arimo arabesha sindavyumva kuri ndiko ndabesha ko je mvuga ivyo nakorewe n'ivyo nabonye n'ivyo nabayemo ni experience naciyemo n'ubuzima bwanje naciyemo nabayemo so nta kuntu uza kubesha mu bintu nk'ivyo ivyo kuja muri kote navyo ivyo vyo kuja muri kote urumva nyene ni washaka urubanza niyabona yuko hari amaranda mufitiye akaba vyemeza ati ndamufitiye amahera je nayo nzo muri ntazi ico nakoze ntazi ico yamera wanyweyemo inzoga wanywereye inzoga zahe kanari sorera inzoga zahe nari sorera wewe ntiwumva je nari sorera je nafata amara muri Centraling yari make mugabo yarantosha ku nzoga vraiment isobanura ngo ni renti byose birimo naho waba numva Uza ni renti byose birimo urumva ko yose utegeza kwishura jewe uyu muntu vraiment nakubwiye nimba hari imfashanyo ko ararondera isobanure neza sinisobanure neza kuko nisobanure mu bintu ntazi muga abakunzi ba JTV online ni abakunzi biwawe abakunzi b'umugore wa mbere mbe kubera bino bintu twamaze kubisha kuri public uravyumva wewe sebo ariko ivyo bintu by'amahera ngo je mugore anda ya mahera ntavyo nzi nakubwiye urazogera mu telefone kandi abigusigura neza nyenyene kuko urumva ni wavyibuka ni wabizi iyo byaje biva ivyo navyo byo kuvuga ngo yaransororera ngo amarenti none twamaze oya ibyo amarenti je ni cyo mvuze bosanga nabyinye n'ibyirenti birimo gusa nabyo none sibina genda rero mu telefone wewe muganira umubaze neza bigusigure neza hanyuma uroze mbaze kuko sino ubuntu makanya I'm lost simenya ibintu biko birava simenya cyo no kubwira kuko je ibyo by'amahera ntavyo nzi mu myaka twabanye nta by'amahera twigeze tuvugana ati turatugurana na cyane tuyatugira gute rero sinoza ko n'umunsi niyoza kumbwira ngo aranda ya mahera ntazi ico byavuyeko okay ntaza yo mahera java ntazi yo ngorana ho nayiririye nivyo nkeneye kumenya na eske anyibutse basi nimba birashika nkaba nibagiye bishuka waribagiwe birashika nkaba naribagiye urambwira tarasavye uzamwibutse ati aya mahera ico yoba yari yakugura ico byavuye kugira ngo akurire umudeni acicho no kandi kindi kubera iki imyaka yose yaheze basi nimba ziko ndamufitiye amahera nta telefone ngo anyishuze akarindira muri kino gihe usanga yari mo akiguhereza umwanya time ubanze wiyumvira nk'umuntu w'umugabo Wege numero umuntu w'umugabo reko umusubiza ide nigiye. Oh all right. Oh ya ariko naho niko birashika umuntu arishuza. Umuntu avuga ati akanyibutsa kankebura akavuga ati twadu no gute. You know birashika nkaba nari bagiye ko nari nifite nama stress yuko twavanye ibyo bintu umuntu ari kuvyibuka gute. Aha urora kwibukije. Oya urumva anyibukije gute kandi ntavyibuka nyene. Cyangwa urumva ambwiye ko kwanda yamahera mugabo nta yonzi nta yamahera nta yonzi. John je ahakuru nivyo nashatse kuza kukubaza ko yarabimbwiye ati nawe urogenda umubaze anyishuri ampereza amafaranga yiwanje yariye nagubwiye rero maze kumva cya kiganiro arongaramba ati atatanze amafaranga bizoherera muri kote hakuru byoherera muri kote je ndabona ko mwobiganira ntibirigwe biragenda muri kote mukaganira kimbara amahera kimba yaribagiwe kimba bimeze gute hanyuma kaga ntibigende muri je nakubwiye rero genda umwongera mu telefone umubaze ati John nagane nawe ariko vraiment ivyo vy'amana ntabwo yemera amafaranga ntayemera ntaho yibuka amarana yariye kuki byari bive kuki nangahe okay ngira ngo anyway nawe kiganira azokibona ubutumwa ngira ngo yabo yes hanyuma alokubwira rero nawe nangahe undayangahe ndagusubiza amara yawe basi undayangahe nayariye bivye havyaje gute unyibutse imyaka ni myinshi je sinibuka ntabyo nabani nk'ikibuka ivyo bintu by'amahera vraiment kuko bujengeze kure okay bakunzi ba JTV online uko mwarimo muradukurikirana iki kiganiro kireka nyene nk'abasozera akajambo kanywa uwo mubwira jewe cyo mubwira coco kimwe nareke kuzaravuga ngo aranda ya mahera atamana na muri ikindi naco vraiment ni birashika sindabihari ivyo avuga birashika nta zibana zita komana mahembe nabiko bariko bawuca ati birashika kaba yari umusu okay birashika nkaba basi naramuguranya amahera mugabo sinibuka ambwire agutelefona kubwira ati John nuko byagenze amara ndamudaye naya kandi byavuye kuri iki so maybe dawe nzo kwibuka ama Jesse mpakanye kumuri amahera yiwe bisanze ari byo vy'ukuri byavuga nka
nkavyibuka nkavuga ati yes amahera nariye nzomuri amahera yiwe hanyuma ibisigara kugenda ambeshera mu bantu kuje ngo ndamahera gute ko nava kumubeshera ndamubeshera amaserivisi yose yarakora nk'umumama nk'umugore byose ngo yarabikora ariko we ngo waramubeshye ngo ntiyagutekera ngo ntiyakumesera ngo wababorewe Jesse nanje sinumva ukuntu yovyemera kuko biragunda ibintu bigoye kwemera mu bisanzwe nk'umuntu w'umugore niwe ariko ico nzi coco nuko vyari bimeze kandi uko nabivuze niko cari kiri so nimba bihakana nabihakane mugabo nzi ko navuze ukuri kandi nta kintu narengejeko nta n'ikinzorenza ko naho uzoga kukambaza mu nyuma nibijya nyene kuko je n'ubuzima twaciyemwo gusa namubwiye byashika bikaba byari bimeze kujya kwera bivanye n'imyaka twari turimwo bivanye n'ibihe vyacu twari turimwo ariko gusa conze coco ibintu nk'ivyo vyaraciye vraiment naraye kubesha aravugisha ukuri avo navuga nyana ati ndasavye imbabazi vraiment ibintu bihereye sindamwanka kandi azina ntanyanka ubwo umuntu kira muntu kandi imyaka yeze ni myinshi vraiment kira muntu ageze mu buzima bwiwe afise ubuzima bwanje na kwanko two turarondera ntabwo nko turarondera gusa nayibereho kandi rero mwibuke ko mufitaniye n'abana niyibereho abana banje nabo ndabaramukije cyane gose kandi azarikebuka amana abana tuganira ndabakumva imyaka yeze ni myinshi vraiment yibuke ko ndise uko byo bigira kose uko yomera kose yibuke ko bajya bana ari gwanje nije se wabo je n'abavyaye ubwivyo uko bigenza kose ntaco yohinduramo ashobora kunyima ngo ntituganire nabariko nta kintu bizohindura kuri bajya bana nzoguma ndise wabo nta wundi se azoza babera se atari wabavyaye niwe biva ko kugira ntuvugane n'abana je ndizera ko ari we biva ko kubera none umuntu nk'ubu se shobora kumutelefone amaze kuza Brisbane kangahe azanye n'abana simenye ko baje no kuza so nepa mu misi heze yari gihe ku bukwe bwa brother wawe ntiyaje narigeze menyaho none wumva umuntu atagomba kuguha communication ikwiye kugira ngo wumva ugana n'abana gute ega kugira ngo abana banje nta phone bafise iphone ifise nyine none nta igihe ntafise communication zana na nina wabo nogana n'abana gute nabyo nyene hanyuma akaba aravuga ngo ndamahera he n'abana banje ntayaga nabo nkubavuga ashobora kuba birashika akabavuga ngo sifasha n'abana mbe ndabafashe gute biciye mu nzira yahe mugane cyakoze ico kintu kindimwo ndifuza gufasha abana bwa ndabafashe gute urumva ntushaka kubona n'abana ushaka kuvuga kuri telefone umwana sinzi naho twohura sinzi ko baba bakinyibuka ntibakwibuka n'ubonyuka gute batagana nase reka bamuntu n'amabanga ibi rero ni bya bindi biza mu nyuma abana bagakura ugasanga nk'ubu ndavuze ngo ndiko ndamubeshera ngo ndiko ndagira none nta bana mfitiye kandi n'abana b'abakobwa kandi bakuze barageze kuri hari hageze wamenya se hubwo ariko tell me what a day sinzi iyo baba sinzi ubuzima babayemwo sinzi uko bimeze hamwe ivyavuga vy'amakoti riko abantu barantwenze John reka tugeze ngano na kuri muragenda muri nanjanye kure reka shareka ndabona ko winjiye muri motion umengo nanje bino bintu si byiza kwere je cyo nanye cyo no musaba kwere yo kwikebuka kuko abana nta kibazo bafise ikibazo kiri hagati yanyu mwe babiri abana ntangora nareke kuzi inkuru ntabure nihoreye ngo ntabwe ntifise je mfise ubwenge kandi nanje ngomba twoshika imbere nkuko nawe yifuza ko twoshika imbere nanje twoshika imbere bakaruducira aha turi muri leta ifise ubushobozi bwose ifise gucira imanza abantu bigahera John reka ndakubwira kwera wihangane kuko I know ariko singomba kumwinvolvinga mu bintu nkibi kuko ndazi ari kure ariko arafatinga n'ubuzima hari byo byovye nkubo ariko atangwe n'ubuzima bushasha shaka kumuvayanga sana ariko abana nase ariko gusa zarikebuka ku bana je ndimo navuga ku bana bonye nta nimba nyanka mugaba ndeke twiganana n'abana ame prusa yo gana n'abana ndamutsa abana bitwaye ikisi sindise wabo waye imyaka ikura kwira hafi 10 ntumva abana atanu wumva ntihanganye aha yani n'intunture yaranyishe abana baracamenya kuri se wabo sibyo nakubwiye abana bo bimenya gute finga abana baze karuriya se wabo birashika none siko ahubwo n'aba bagore ba kino gihe barasaze mitwe usanga abwira anababwira ngo niwe so ngo nase mugira ngo nuyu rero bamureka abantu bareke kuza bavuga ibintu by'ubuzima batazi nyina avuga ngo ndamahera twakise ku bana banje so niko bimeze wangu
John wihangane eh wihangane kubera ndumva yeah it is touching man ku bana you can't see you can't talk to them and then you know kana abana biwawe cekino kirumvikana nta 100 mitabaduhaye mfise droit yo kuvugana n'abana banje ntaki so why can I not talk to my kids? Oya nawe cyo mubwira nawe nane yikebuke mwese murakuze yikebuke amenye ko abana n'abana umuvya naho n'umuvyeyi man John ahubwo nimba n'umugabo afise umwana nawe ari umuvyeyi nazarahana umugore wiwe andeke tuvugana n'abana banje niyabona umugabo we ntango ku telefone umugore wiwe sinzoba ndiko ndondera umugore wiwe ndondera abana banje nkine ko tuvugana n'abana banje bijya n'abana banje n'amaraso yanje nawe nyene uwo mugabo ategeza kubitaho uko yashatse umugore afise abana kundi umugabo hanze je ndamubwiye nta mugore wiwe nzo ndiko ndarondera n'abana banje afite abana banje nzokena kuvugana nabo canke umugabo atakene ko uvugana n'uwo muntu wawe kera narondere telefone yabo vuga ati iyi niyo namba na mpina bazuye nyene uwo mugabo wiwe azarama je ntangorane n'isoro umugore wiwe na mpina bazuye umugabo wiwe nzoze sije ntaco umugore uwo mugabo we ntaco ndamuziza ntaca nziza ntituzi na nyihandi ko turabonana kari ibi n'ibintu bibaho mu buzima okay so ubuvugana n'abana je nkeneye kuvugana n'abana numva abana banje ko bakomeye uko babayeho neza ko bari mu buzima bwiza John binkundiye nze ndabarunkira n'agasoda n'amakaye y'ishuri n'utu uniform nk'ubu abana babayeho bavuga ati papa ntadufasha bafise kakazikira yanzigo ati our daddy is not doing anything for us blah blah blah. How is that my fault? Nuko bitegeza kugenda man uko nyene how is that my fault? Abana bazi yuko nk'ubu abana twashobora guhura nabo ntibanyiyumvemwo abana kwanza ntibakuyumvamo so ubu umuvyeyi nyabaki ushobora unataka kujenga majungu you know ntuzeye inzigo hagati y'abana n'umuvyeyi hagati inzigo mu bana ku muvyeyi how kimbwire nawe no kino kintu y'icyo mbona imyaka 10 utavugana n'abana bawe so anyway okay 2013 John niho yagenda akantu kanyu acha duheraheza so miyo myaka 10 okay ndazi twenje ku rundi ruhande gusa nyene mutubabarire miyo myaka 10 yose did you try kuvugana kugerageza kurondera nyina wabo muvugane n'abana did you try naratryinze Abana yari akiri adrade hose nagerageza ku telefona mugabo uko nagerageza kumuganiriza kugira n'abana banje yaranyikura sana vraiment nyashaka tuganira shaka kugira nti ni abana bajinga yarigeze amaze kuzana abana ngaha nk'ico zitarimwe ziri kugira ngo saho nyine wabonye umwana usaje kundamutsa nibibazo ngira No, that is touchy, man. Ibyo bintu man, no man. Yo.